Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa mu migambwe itandukanye ndetse no mu gisata ca politike. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo vyagiye biragaragara ko agatorwa asa nk'umunyepolitike akomeye kandi yiyemera yaratanguye kuburabuzwa na bamwe mu bagize umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni nyuma yaho baboneye yuko agatorwa asa ashobora kunyeganyeza uyu mugambwe biciye mu matora mbere yuko n'abanyagihugu benshi biyumvamwo uyu mwubahwa. Benshi bati rero inkandagira bitabona izo zonyene zo kwifuza kubona agatorwa asa zimanganye ku rubuga rwa politike. Agatorwa asa n'umwe mu banyepolitike nga mu gihugu c'u Burundi batezwe imitego yose ishoboka, harimo gupfungwa, kwicwa ndetse n'ibindi byose bitandukanye, gushikaho babonye ko ivyo babikoze bishobora kubakwegera karambaraye, bagahitamo kumwaka umugambwe bitwaje abandi bavugaga ko ari abanyamugambwe canke se inyankamugayo muri CNL. Agatorwa asa ku rubuga rwa politike arazwi kuva kera cyane mu mugambwe murantunge mu gihe yari mu mugwi w'inyeshamba za Paripehutu, nkuko vyagiye biragendekera CNDD-FDD gushikanayo ishikiriwe igafata ubutegetsi. Imitego yose rero yo gushaka gupfunga agatorwa asa yarabankiye, none ngo batanguye kumuvyurira amadosiye y'ubugoryi, ngo nimba bashaka ko ubutungane bukora nibareka abahinga bavyigiye kandi bafise ubumenyi, hanyuma barabe ko n'abarongozi banyu bakuru bo muri CNDD-FDD badashikirwa. Ni dosiye ihambaye cyane tugiye kugaruka ko ya agatorwa asa mu gihe ubwo bari bwinshi cyane kandi ko agatorwa asa ashobora kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Bamwe bati ubwo ba muri CNDD-FDD bwabaye bwinshi cyane ku bategetsi bo muri uwo mugambwe mbere yuko babona ko agatorwa asa ashobora kuzotwara ibibanza bitari bike mu matora y'umwaka uza, kuko ngo mu myaka President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kwa Ruheshi gushika muri no mwaka, muri iyi ntwarane turimo ibibazo vyagiye biriyongera kurusha nuko vyari bimeze igihe Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu c'u Burundi kiri muri embargo. Benshi bibike ko kandi mu mwaka w'ibihumbi 2004 igihe hari ubwicanyi bwo mu Gatumba bwaba imigwi y'abagwana CNDD-FDD ngo nawe wari urimo. Ico benshi bemeza nuko atari bo ngico kwemeza benshi ko atari bo babukoze ico bari icahe. Kamasezerano ya Arusha yari yarasinywe, ico bemeza nuko ngo leta yari hari ico gihe atari yo yakoze ubwo bwicinye kugira ngo yereka amakungu ko ata mpamvu yo kwiyunga n'ababagwanya, ngo bujya mu ntambara nta kidakogwa, no wizera kwica kugira ngo biboneke ko ari umwansi wawe yabikoze. Ni byinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru mbakaze bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nko mu gihugu c'u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania n'ahandi hatandukanye, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nukuri benshi bati umushinga ntahe agatorwa asa arakomeye cyane mu Burundi, kuko uyu niwe abarundi ngo bari bafise k'icizere cy'akazoza k'igihugu, kuko abagugunyi bobo ngo nukuziguguna gusa, nukuvuga inoti ngo nta kindi bashoboye. Agatorwa asa nta ko CNDD-FDD takoze kugira ngo imuzimagize muri politike, kandi ubu barabishoboye babicishije kubahemu nka Nestor ndetse na Imakire mu kubahena ngo bazobaha ibiti, ariko nabo bisanze barababeshe batahiye uduhera bahawe. Benshi baribuka ko dosiye ivuga kwiyakwa ry'umugambwe CNL kuri Honorable Agatorwa asa yabaye bigizwemo uruhara n'ubundi n'abari bagize umugwi 10 w'abashinga amateka baturuka mu mugambwe CNL bipfuza ko Agatorwa asa yova ko. Amakuru twaronse twagiye tunabageza ko mu bihe bitandukanye yavuga yuko Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yoba yari yabemereye bose kuzobaronsa umuriyaridi, no kuvuga ko buri wese ngo yari gutahana imiliyoni nyinshi cyane, nkuko bari 10 buri wese agahabwa imiliyoni 100, mu nyuma bamwe bakazoronswa n'ibiti muri leta. Gusa ivyo byose ngo baje kubona ko atari byo mbere Reverend Ndikuriyo ngo abakura
n'igishitsi ku murima ababwira yuko ivyo vyose bitazoshoboka. Aho yari abatumiye ngo aho ahitwa Permanence Nationale ku ngoro nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ari naho uwo Reverend Ndikuriyo uyu mwubaho nawe afise ibiro vyiwe. Agathon Rwasa mu biganiro amaze imisi akorera ku binyamakuru vyaba ivyo mu gihugu canke ivyo hanze y'igihugu hose, yumvikana negura kandi yerekana ivyananiye CNDD-FDD mu myaka 20 maze ku butegetsi. Ivyo rero birababaza cane aba CNDD-FDD kuko bobo ngo bari bazi ko bamuhejeje atazongera kuvuga no kwerekana ubuswa bwabo. Ngariko basanze Agathon Rwasa afise ijwi rigera kure cane mu mitima y'abarundi. Ubu rero ntako batariko barakora kugira ngo bamushire mu mpimba arume burundu. Ni nayo mpamvu mugoma mubona canke mwumva batanguye kwizanisha ubudosiye bw'umwaka w'2024 bw'abanyamurenge biciye mu Gatumba kugira ngo barondere ingene bamupfunga. Iyi dosiye ngo y'abanyamurenge bishwe mu mwaka w'2024 ngo ni dosiye benshi bariko barabona ko abategetsi bo mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bashaka gukoresha kugira ngo bazimanganya Agathon Rwasa ku rubuga rwa politike. Mbere ngaha mu gihugu baramuhejeje, ndetse kandi iyo bamaradiyo n'amateleviziyo vyigenga ndetse n'ibimenyesha makuru vya leta vyinshi vyarahawe gasopo ko bitemerewe kugirisha ikiganiro Agathon Rwasa. Ni mu gihe kandi ngo banabona yuko abene gihugu nabo ubwabo biba vyarabarambiye, ndetse ko babayeho mu bwoba budasanzwe bwo kuvuga ibibazo bahura navyo mu gihe CNDD-FDD twaye igihugu. Bamwe bati ese mbega CNDD-FDD iyaba yarakoreye neza abarundi igashira mu ngiro iyo ivyo yategerezwa gukora kugira uburundi butera imbere, ninde yohaye amatwi Agathon Rwasa? Aho kugira ibikorwa abari byo binumya Rwasa mushaka ko mumunumisha agacinyizo, none abarundi ngo mwibaza ko muzobacinyiza ibihe vyose. Ngejo hashobora kuvuka umugabo aruta cane Rwasa kurinda, abarundi bakamuja inyuma, mwebwe bakabashwimura kandi ivyo kubera ubutegetsi bwabo bwabereje ntavyo mubona. Mwari bagiye ko igihe mwafata ubuhiri n'imipanga mu gwanya leta ya Buyoya, hari benshi babita abasazi biyumvira ko atawo muzogera, bavuga ko bazobafatisha amaboko. None vyagenze gute? Akabarige ko ubutegetsi ngo ni kabi cane. Agathon Rwasa nkuko benshi banura uyu mugambwe uri ku butegetsi ngo siwe yatumye CNDD-FDD inanigwa kurongora igihugu neza ngo bagiteze imbere, ngo ni hamwe nyene uwo vyankiye atabura uwo vyankana. Ikintu ca mbere cananiye CNDD-FDD ngo ni organisation, no kuvuga organisation interne mu mugambwe, ibisata ndetse no mu butegetsi bw'igihugu. Ibisata vyose bitwaye mu kajagari gusa, ibisata vyose aho kubishiramwe ababishoboye bafise ubwenge ngo mubirundamwo ibijuju, ngo nuko bishiririye gusa. Igihugu ni kirongorwa no gushirira, kirongorwa no kugikunda ndetse no kucitangira. Akarorero benshi batanga kandi nako wakuye mu kibanza cyo kuba umushikiranganje w'ubutungane mu gihe yaratanguye gukosora menshi mu makosa yagera kurwa n'ibihangange bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisata cy'ubutungane. Ariko nawe baramwigisha inyuma kuko ngo badakunda abakora neza. Hari abantu benshi bazi ubwenge babahinga bakomeye kandi bakunda igihugu, ariko mwarabakomiriye ngo nuko atari CNDD-FDD ngo ngo rero ntibizokwigira bibaho ko igihugu cyose kibamwe aba CNDD-FDD gusa, kuko benshi no muri abo mwibaza ko muri kumwe ngo nabo ubwabo saba CNDD-FDD. Uyu Agathon Rwasa ngiyo mutamuburabuza ntaje mu matora, niho mwari kumenya ko abarundi babakunda canke ko babarambiwe. Naho mwari kumwiba ntivyari kwibika kubera ubwinshi, nico gituma mwageze ubwoba bw'uko muhangana. Muca muranavyerekana ko Rwasa ari gihangange yahora babuza amajwi, muca mwiha amajwi 97% mu matora. Ariko tubwizanye ukuri, abadede mwamize ibiki tuzobarukisha aha vuba ngo muzotangura kugara ibinyamakuru bihijamba Agathon Rwasa kugira abarundi bagume mu iryo tiro mwabatayemwo atacamira. Ibi ni vyatangajwe n'umwe kandi makurikiranira hafi vya politike yanafashe ivyigwa vya science politique ariwe Eric Nyandwi, avuga aho yariko agaruka cyane ku vyo CNDD-FDD yo bayimirije gukorera Agathon Rwasa. Uyu mugabo akunzwe cyane nga mu gihugu cy'u Burundi n'abatari bake, mbere benshi bakanabona ko Agathon Rwasa rwose guhiganwa nawe mu matora bitokorera CNDD-FDD kuko niperereza ryo baryaragabishije President Varisito Ndayishimiye ko ahirahiye akaja mu matora agahiganwa na Agathon Rwasa ibintu vyoba ibindi kuko atoharonka insinzi na busa.
Reka ivya Agathon tube tubigarukirije ngaha gusa n'ubundi hari inkuru turiko turatohoza ko ivuga kuri Agathon mu gihe cyose rero iyo nkuru yo dushikirana turaza kuyibageza ko mu gihe mu tekinike yacu hari ivyo ikiriko irakora. Mu yandi makuru ariko aravugwa Regides irahumuriza abarondera amakonteri ko agiye kuboneka izizohera mu mwaka w'ibihumbi 2027 n'imiburiburi. Iryo ni humure ryatanzwe n'umuyobozi mukuru wa Regides Jean Albert Manigomba ryatanzwe ku genekerezo ya kane ntwarante y'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 aho bariko bakira ibikoresho byo gusubiriza imihoro y'amatara ishaje. Ivyo bikoresho byari bigizwe n'insinga hamwe n'ivyuma bihingura umuyaga nkuba transformateri. Manigomba yamenyesheje ko Regides yatumye ivyuma biharura umuyaga nkuba hamwe n'ibiharura amazi konteri bikwiye bishobora kugeza iryo shiramwe mu mwaka w'ibihumbi 2029 atakibazo cy'umuntu abuze konteri ayikeneye. Yanatangaje ko abazisavye n'abandi bazikeneye ko zapakiwe ubwato yavuga ko bwahaguruka mu gihugu ca Egypte kwigenekerezo y'umunane ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 bugaca buza bwihuta ku buryo zishika vuba. Uyu muyobozi kandi yarasiguye ko iyo ata konteri zari mu gihugu aba ari uruhombo runini kuri Regides no kugega ca leta kuko Burundi bufise umwimbo munini w'umuyaga nkuba aho bafise mu bubiko megawate 80. Ni mugihe kandi nkuko vyinshi vyagiye biravugwa ku munsi w'Imana uheze aho hari genekerezo y'umunane ntwarante y'umwaka w'ibihumbi 2026 yari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Umukuru w'igihugu kandi nanone yishiye ku bisabo vy'abakenyezi. Mwijambo yashikirije mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wari wagateka k'abakenyezi, Madeleine Bamwizera yarongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yashimiye yongera arasaba n'ibitari bike. Icambere iryo huriro risaba ni kijanye no kongereza ibibanza by'abakenyezi mu nzego zifata ingingo nubwo yemeza ko hari aho vyifashe neza. Yasavye kandi uburyo ngo mu myaka 14 ihuriro ry'abakenyezi rimaze guhabwa ntibushika miliyoni 15. Kuba rero ari buke ngo bituma ridashira mu ngiro ivyo rihamagariwe kurangura rigaheza rikaboneka nk'iritariho. Ngo urongo iryo huriro yasavye kandi ko hojaho ihuriro ry'abakenyezi ku mitumba hisunzwe indinganizo nshasha agashirwaho umunyabanga nshingwabikorwa n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mu kwishura kuri ibi bisabo President Ndayishimiye yamenyesheje ko abagize iryo huriro ko ivyo gusaba ibibanza batobikora nk'amagaburanyama. Ngindongozi nkuru mu gihugu zonyene nizishika igitigiri c'ibihumbi 200 kubw'ivyo rero ngo n'abakenyezi ubwabo ntivyo bakwira. Nyabona ngo bisaba ko uwo wese yoronka amabanga yakora neza. Kubijanye n'uburyo Vice Ndayishimiye yahamagariye abo bakenyezi bo ko bo kwiga ingene bashobora gushira hamwe ku buryo bwabo. Umukenyezi umwe agatanga nk'amafaranga 1000 y'amarundi. Ngo ubundi bwo mu ntunganya nshasha ngo leta kugira ngo isora amafaranga yisunga ibikorwa biboneka n'amaso bizokogwa hisunzwe integuro bita PTBA. Ndayishimiye yababwiye ko ata amafaranga leta igisohora arayo gukora inama vyonyene. Ndayishimiye kandi yavuze ko udashobora kuba uri serugo ucuvuga ngo uri mu gahinda. Mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi vyabereye Gitega ku munsi w'ejo wa mbere genekerezo y'icenda ntwarante y'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 umukuru w'igihugu yarerekanye kandi ko atemeranya n'ivy'abagabo mu gahinda. Neva kagira ati ntushobora kuba uri serugo ucuvuga ngo uri mu gahinda. Umugabo namenye ko ari wagaba urugo ibibazo byose vyo mu rugo ari we abibazwa kandi ko atawaririra. President Ndayishimiye yabandanije hanura abagabo gutunganya neza ingo zabo ngo naho vyogorana boye kwidogera ku mugaragaro. Yagire ko kandi yamirira kure ivyo ishiramwe abagabo mu gahinda ryasaba ko akwiye kuba umunsi mukuru wahariwe abagabo. Iyo shiramwe rikaba ryarashikirije ko bitumvikana ingene hari umunsi wahariwe abakenyezi, abana, ibiti n'ibindi ariko ntihaba umunsi wahariwe abagabo. Naho biruko mwihuriro ry'abakenyezi mu Burundi baremeza ko hari abagore bahohotera abagabo babo. Madeleine Bamwizera rirongo yashikirije ko mbere mu vyegeranyo mu ntara zimwe baronka n'amakuru y'abagabo bicwa n'abagore babo. Nubwo hari imyidogo y'abagabo adashigikiye, Vice Ndayishimiye agaruka kandi aganura abakenyezi gufata iya mbere mu gukingira no kubungabunga ingo zabo bareke gukwega abahabara n'ibindi. Akigana ko iyo umukenyezi yitwararika urugo rwiwe ko n'umutima w'umugabo uguma ku mukenyezi wiwe nk'uko yabishikirije muri ivyo birori. Mu yandi makuru uti si igitoro conyene
n'igiciro cy'ifumbire ire nticyasigaye inyuma mu kuduga kubw'intambara hagati ya Iran na Israel. Mu gatondo ko kuwa mbere igenekerezo y'icenda ntwarano y'umwaka w'ibihumbi 2026 nta yindi nkuru. Igitoro cyazindutse cisubiza umutamana ku isoko mpuzamakungu. Ikinyamakuru Al Jazeera candika ko gushika uyu mwanya rero akagunguru cyangwa se barrel kajamwo amaritiro y'igitoro 159 kaduze ko ibice 24 kwijana. Ababikurikiranira hafi mu vy'ubutunzi bamwe bavuga ko ibi hamwe vyobandanya uku kugera mu mpera z'ukwezi akagunguru k'ibitoro gashobora kugera ku madolari 150. N'igiciro kitari bwigere kibaho na rimwe kw'isi. President Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we akavuga ko iriduga ry'ibiciro vy'ibitoro ari ivy'igihe gito kuko ngo bizomanuka vuba nibamara gusenyura Burundi inguvu za Iran. Kubwiyo kandi ngo iryo duga ntirikabije cyane ugereranije n'agaciro k'amahoro. Igiciro cy'ifumbire ire naco caraduze. Naco cyatanguye imbere yuko igitoro kiduga. Ikinyamakuru RFI candika ko kwigenekerezo ya 6 ntwarana ifumbire yo mu bwoko bwa ire yari maze kuduga gushika ku bice 30% mu gihugu nka Egypte na Nigeria. Impamvu ituma ivyo biciro biduga ku isi nuko akarere karimwe intambara kavamwe ibice bishika 30% z'ifumbire ire ihingurwa ku isi nzima. Ibihugu nka Katari gifise inguriro rya mbere nini ku isi kandi ryugaye ibikorwa kubwiye intambara. Iran na Arabia Saudite biri mu vya mbere bihingura uwo mwavu uheze ugashorwa cyo kimwe n'ibitoro biciye muri wa muhora wa Hormuz ubu utari kurarengana. Abahinga bikigega mpuzamakungu FM bakerekana ko hamwe intambara yo mari gihe kirekire ingaruka mbi zayo zishobora gushika ku mamiliyaridi amajana y'amadolari bikagira ingaruka mbi ku butunzi bw'isi yose. Abatari bake barimo Antonio Guterres atware ishiramwe mpuzamakungu ONU bikaba bipfuza ibiganiro vyohabwa ikibanza gutyo bigatuma haba guhagarika iyi ntambara kugira ngo hirindwe izindi ngaruka mbi ku isi. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho bari usubira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze mibizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Ndetse kandi none ano makuru nandi meshi tuba turiko tubategura vyose ntimuze gucikanwa mu mwanya uri imbere. No Muhuza TV rero Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.